Ongere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Afrika, South Africa, Zambia, Kenya, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Congo, mwese mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzova uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ibintu bibandanya guhindura isura muri politike y'Uburundi. Umutama Agathon Rwasa inyuma yaho bamwakiye umugambwe, kuri ubu ngubu ibintu biriko biramushikira ni ingorane zikomakomeye cane. Agathon Rwasa ayanswe n'abo mu mugambwe CNDD-FDD, abo mu mugambwe butavuga kumwe n'umugambwe wa CNL, aho rero biriko biravugwa ko Agathon Rwasa agomba kwishura kuri ivyo vyose, agomba kuriha ukuba yaranse kuja mu mugambwe CNDD-FDD akiha kuja mu mugambwe CNL. Byose turaza kubibasigurira. Musitanteri wa komine Buganda umunsi w'ejo yaraye muri iyi ndwi iheze yavugirijwe urwamo n'abanyagihugu bo muri iyo komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Uyu musitanteri rero yavugirijwe urwamo aho yari yazindukanye n'abajejwe iperereza n'igipolisi, aho bariko barasaka ibitenge vyaciye bijabuka biva mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bijabuka kuri fraude. Aho rero bariko barasaka ivyo vya fraude baciye bavugirizwa induru n'abo banyagihugu bavuga ko kurongora igihugu bibayobeye, ko kuva babaho ari ubwa mbere bariko barabona ibiriko biragenda bishikira igihugu cacu kuva muri kahise, ko ntaho vyari vyarigeze biba ukungene abanyagihugu batwawe ngaha mu gihugu c'Uburundi, ngo biboneka ko umugambwe CNDD-FDD uriko urayoberwa gutwara igihugu c'Uburundi. Ivyo ni ivyabereye muri komine Buganda, navyo tukaza kubibashikiriza mw'idonido. Indi nkuru tuza kubashikiriza ni ukungene Pacifique Nininahazwe, uyu arongoye amashirahamwe atandukanye Ndondeza, Fokode, aciye avuga ukungene abona ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye kazoza ku butegetsi bwe mu gihe amaze imyaka ishika kuri 4, kandi agereranyije ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye n'ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, kubigereranya kugira ngo agire ico abivuze ko arabe ninde ariko arategeka neza canke ariko aratwara igihugu neza, ho bari Varisito Ndayishimiye n'umuhisi Petero Nkurunziza. Vyose nido ni mukanya isase, ntuze uje kure. Nkuko nari mpeze kubibabwira rero, kansubire ndabaramutse ndabahe nikaze. Dutangurire aya makuru yacu ku mutama Agathon Rwasa, aho biboneka ko ageramiwe n'abategetsi bo mu mugambwe CNDD-FDD. Agathon Rwasa yaswe umugambwe arirukanwa, umugambwe aho wabanje gutezwamwo injyane zikomakomeye cane. Izo njyane zikaba zarasize zisambuye umugambwe wa CNL, zasize uyu mugambwe ucitsemwo ibice bibiri nk'uko bigenda biboneka. Igice kimwe cyahawe Nestor Girukishaka, ico gice kimwe cyahawe Nestor Girukishaka ni naco abategetsi b'umugambwe CNDD-FDD bafata nkaho arico gice ca CNL.
Abandi ikindi gice kimwe ni igice gikurikiye Umutama Agathon Rwasa, Sentare inyankamugayo zanse kuva gutenguha no kuva inyuma y'umukuru w'uwo mugambwe, inyuma ya Agathon Rwasa, aho bahimirizwaga kuba bava inyuma ya Rwasa bakaja inyuma ya Nestor Girukishaka. Ariko inyankamugayo zitandukanye cane cane izishigikiye Agathon Rwasa, mbere kandi n'inyankamugayo zizi ukuri kw'ibiriko biragenda biba, zanse ubwo busabe n'ubwo kuzihimiriza ko zoja mu mugambwe CNDD Murantunga, zoja mu mugambwe inyuma y'igice cakurikiye Nestor Girukishaka, ngo kuko vyaraboneka ko Nestor Girukishaka ari umwe mu batumwe n'umugambwe CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Uwo mugambwe ukaba utwawe na Colonel Reveriyano Ndikuriyo, akaba yarasavye Agathon Rwasa ko Agathon Rwasa yova mu mugambwe CNL akaja mu mugambwe CNDD FDD, akaja hamwe n'abagumyabanga ba CNDD FDD, ngo mu gihe yovyanka azokwibonera ko ibizoshikira umugambwe wiwe yari yarabitegujwe na Colonel Reveriyano Ndikuriyo, ngaho bari hanze y'igihugu, ariko Agathon Rwasa yaramwumviriye aramureka, ntihagira ivyo ntiyemanga kuja muri uyu mugambwe wa CNDD FDD, kuko umugambwe wa CNL yarimwo yakora neza kandi akorana n'inyankamugayo zawo neza, zimwumvira, zimukunda, zimuyoboka. Ngo ni mu gihe rero babonye ko atakundi bazobigenza, bateje indyane muri uyu mugambwe, babanza guca kuri bamwe, baca bahindura ingingo, baca bahindura bamwe muri bo muri uyu mugambwe wa CNL. Mu kubanyurako rero, Leopold Hakizimana ni umwe mu bashingamateka begerewe n'umugambwe CNDD FDD, uyundi ni Nestor Girukishaka, ari nawe yahawe uyu mugambwe wa CNL. Umuha rero ngo ivyo biraboneka ko Agathon Rwasa kwari ukugira ngo bamwigize inyuma. Barabandanije kandi baja no mu nama nshingamateka, baca batoresha mu badepite ba CNL, baca babategeka ko bagomba gutora ko Agathon Rwasa akuwe mu badepite, mu batwara abadepite ba CNL bashika 32, aca bategeka ko uwugomba kuja muri ico kibanza Agathon Rwasa yahoramwo agomba kuba Leopold Hakizimana. Leopold Hakizimana ngo niwe yafashe ico kibanza Agathon Rwasa yari asanzwe atwaye nyine atwaye mu mugambwe CNL. Ivyo vyose biriko biragenda biboneka rero, bikaba biteye amakenga Agathon Rwasa. Twabibabwiye kandi ko muri komine Buganda abanyagihugu baraye bavugirije induru musitanteri, igipolisi n'iperereza, ubwo badukaga bakaja gusaka inyubakwa zitandukanye zo ku mutumba uri muri iyo ntara nyine ya Cibitoke, muri komine Buganda. Akaba rero banyagihugu bavuze ko ari ubwa mbere baravye bakabona ibiriko biragenda bibera mu butegetsi bwa CNDD FDD, bakaba bavuga ko bagomba kuzokwikura ko iyi ntwaro mbi, intwaro itashoboye gutegeka no gutwara igihugu c'u Burundi. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikako, manuka munsi ngaho handitse commentaire, maze ufyondeko urungike igitekerezo cawe, hama nuba kandi
ukoresha ururimi rw'icongereza fyonda subscribe, niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri, amakuru ibiganiro dushikiriza bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa n'agahwane.